bararuhiga. Aye bararuhiga sha bararuhiga sha bararuhiga sha aye bararuhiga sha we bararuhiga we bararuhiga sha imipaka ngo iruguruye rekada wa muhari w'inkorabara uba wakinjuye canke biyambitse igisivile nka kumwe babikora mu misi yahera. Mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho muherereye kuri Isomo TV. We bararuhiga we bararuhiga sha imipaka ngo iruguruye rekada wa muhari w'inkorabara uba wakinjuye canke biyambitse igisivile nka kumwe babikora mu misi yahera. Haraciye igihe gito aho mu gatondo ca kare abakongomani bazindukiye mu munezero mwinshi, aho bihereje amabarabara berekana akanyamuneza kubona umuhari w'iterabwoba wabavuye ku gakanu. Aho ukaba atakindi urajwe ishinga atari kwica, gufata ku nguvu ibibondo n'abakenyezi no kunigira mu menshi ubuzima bw'abanyamahoro. Nta musi n'umwe igihugu ca Kongo turumva ko cabujije amahoro igihugu kibanyi. Mbe ubwo burenganzira igihugu cy'u Rwanda kibukura hehe bwo kuvogera igihugu cikukiye izuba riva amakunga birabisha amaso maze bigacika nk'urukino? Mbe hari igihugu gisumba ikindi? Mbeho mu masezerano ya EAC canke ya SADC hari uburenganzira igihugu cy'u Rwanda kironka cyo guhungabanya, kwica, guhonyanga agateka k'abantu, kwica abene gihugu kibahora iki? Nta motifu nimwe ihari yo kuzimanganya ubuzima bw'umuntu. Nta motifu nimwe ihari yo kwigira umwami w'akarere canke umwami w'ubwoko mu gihe uri kurabica. Mbe twokwiyumvira ko ubwicanyi buhoraho? Uwo mukuru w'igihugu muri speech ziwe yirata kumena amaraso, imvugo ziwe zikarangwa no kurasa abantu, amajambo yiwe nta terambere arimwo, huzuyemo gusuzugura abantu, gutyoza abo bangana. Umukuru w'igihugu aba se w'igihugu ngo ayobore, harimo abamuyoboka n'abatamwumva, ariko abo bose arabatunganiriza ataravye nkunzi, utaravye icuri. Abantu kubicisha imvunja ukabicisha inzara ngo bapfunge umukanda, abandi bagapfira mu munyororo aho ngo uri kugwanira abanyamurenge batagutumye. Bigenda gute kwicisha inzara imvunja abene gihugu bawe maze ukavuga ko ugiye kugwanira ubundi bwoko buri mu kindi gihugu cikukiye? Vyogenda gute ngo atwumvishe ingene biwe zirara zirasha ariko akagira umwete wo kuja gutabara abandi ubwo ruriko ruratokombera? Mbega ubwo bwenge abukura hehe? Ni hehe canke ni ikihe ciza mwabonye cavuye mu Rwanda ngo kinezereze abanyamurenge? Ko n'abahungiye mu Rwanda atajambo bagira, ubwanwa bwafutse umunwa. Amanyanga yose yokogwa canke yakozwe ubu nta nguva kigira. Ivyakozwe vyose mu bwihisho kuva mu 1994 gushika isaha byaragiye ahabona. Uruyeri ubu rwarasesekaye ku karubanda. Kugura inkoho canke ubwirinzi motifu ngugira ucungera umutekano w'abantu bishwe n'inzara? Kweri ngo ubu nibwo butegetsi buva ku banyarwanda bukabasubira? Kugura drone imvunja zisha bawe, mbe harimo imiti ingana gute yo kubavura? Harimo imifuko y'ibigori n'ibiharage bingana gute byo kugaburira rubanda nyamwishi ikigoye kinigiye mu gihugu hagati? Mbe mu gihugu cyose ukenesheje aburongoye hanyuma akazu kawe ukagaha vyose, mbe utakiriho bizoherera hehe ko n'isi izokuvuma na Satani atega ubwoba bwo kukwakira mu bwami bwiwe? Kuko Satani azibaza ikibi iyo wagikuye maze akwihakane kuko azokwereka ko umusumvyi bube gito. Ubwo koko turibaza tukiyumvira ejo haza? Ubwo turakurikirana ibiba handi? Nk'ubu amaraso u Rwanda na Kagame bamenye muri Kongo, ubwo baribaza ko bazobibazwa n'ababo n'imiryango yabo. Ejo hatubikiye vyinshi bikinyegejwe. Tumwite bararuhiga, turasubiramwo tumwise bararuhiga. Nta rindi zina rimukwiye atari bararuhiga.